hagati aho perezida watorewe kuzayobora leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko abantu bashobora gupfa mu gihe ubutegetsi bwe butegerejwe gushyirwaho bunanizwa na perezida uriho Donald Trump. Joe Biden yavuze ko ubufatanye ari ngombwa kugira ngo icyorezo cya COVID-19 gikumirwe. Yanenze imyitwarire ya perezida Trump ukomeje kwanga kwemera ko yatsinzwe amatora kandi abisabwa n'impande zombi, abademokrate n'abarepublikani. Mu gihe abantu ibihumbi n'ibihumbi bakomeje guhunga iyi ntambara ibera mu ntara ya Tigray mu majyaruguru ya Ethiopia, ababikurikiranira hafi baravuga ko igihugu cya Sudani gishobora kugira uruhare mu kumvikanisha impande zishyamiranye. Perezida Museveni wa Uganda na Uhuru Kenyatta wa Kenya basabye ihagarikwa ry'imirwano, abarwana bagashyikirana. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Amnesty International rirasaba ko Pascal Afingesha utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Cote d'Ivoire yarekurwa. We na bagenzi be b'abanyapolitiki bafashwe nyuma y'iminsi mike urukiko rurinda itegeko nshinga rwemeje ko perezida Alassane Ouattara yongeye gutorerwa kuyobora igihugu. Pascal Afingesha araregwa ibyaha by'iterabwoba no guhamagarira abaturage kwigomeka ku butegetsi kubera ko yanze kwemera itorwa rya perezida Alassane Ouattara kandi agatangaza ishyirwaho rya leta ibangikanye n'iriho. Muri Afurika y'Epfo hatangiye iperereza rigamije kumenya uko umuyobozi w'urusengero waregwaga ibyaha byo kwiba amafaranga yashoboye gutoroka agasohoka mu gihugu ahaye ruswa abashinzwe gucunga imipaka. Uwise umuhanuzi Shepherd Bushiri yari yarafunguwe by'agateganyo, akaba yarategereje kwitaba urukiko we n'umugore we. Akanama gashinzwe amatora muri Uganda karatangaza ko katazazuyaza guhagarika uwiyamamaza w'umunyapolitiki utubahiriza amabwiriza yashyizweho yo kwirinda gukwirakwiza icyorezo cya COVID-19. Umuvugizi w'ako kanama Paul Bukenya yavuze ko abanyapolitiki bakoresha za mitingi mu ruhame kandi abaturage bashobora kuhandurira. Abaturage abatavuga rumwe na leta bo baravuga ko ubutegetsi butigishije abaturage ku buryo buhagije. Hirya gato muri Kenya, Minisitiri ushinzwe uburezi aratangaza ko amashuri azafungura yose mu kwezi kwa mbere umwaka utaha. Hazaba hashize amezi 10 afunze kubera icyorezo cya COVID-19. Turangize amakuru tubabwira ko mu Rwanda iserukiramuco hamwe festival rihuza abakora mu buganga n'abahanzi ryarangiye kuri uyu wa mbere, ryitabiriwe n'abantu ibihumbi hakoreshejwe iyakure kubera icyorezo cya COVID-19. Muri iyo hamwe festival yateguwe na kaminuza Global Health Equity habonetsemo ibiganiro n'imyidagaduro irebana n'uruhare ubugeni bwagira mu buzima rusange. Urakoze Vanessa Nshimiyimana. Mu gihugu cy'u Rwanda urangirijemo turaza kongera gusubirayo gato, ariko imbere yaho nibutse abumva ijwi rya Amerika ko bayumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com ko ariko badukurikirana bari mu Rwanda muratwumva tankomazi kuri FM 104.3. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na 22. Ahandi ijwi rya Amerika mukunda muyumva ni kuri YouTube yacu, Instagram na Facebook ariyo VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda.
Rwanda aho ubushinjacyaha butangaza ko dosiye ya bwana Paul Rusesabagina ukurikiranyweho ibyaha birimo iby'ubugome bwayihuje n'iy'abandi bantu 17 baregwa ibyaha bimwe. I Kigali inkuru irambuye muragezwaho na mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda Nkusi Faustin yabwira Ijwi ry'Amerika ko dosiye ya bwana Rusesabagina n'iy'abandi bantu 17 atabashije kwibuka amazina yabo bose bahuriye bose kwa mutwe wa MLCD FNL urwanya leta y'u Rwanda. Uyu muvugizi asobanura uburyo iyi dosiye yahujwemo. Ni dosiye iri nk'abantu 18 twaregeye urukiko harimo na Rusesabagina. Ngo ni 18 nicyo navuga. Kuburana wenyine yaburanye wenyine kwifunga n'ifunga ry'agateganyo, ariko ku mikorere y'icyaha hari n'abandi bakurikiranyweho ibyaha bimwe n'ibye, niyo mpamvu abo bantu baregwa ari 18. Ariko aburana wenyine icyo gihe nufashwe wenyine ari wenyine, noneho aburana ifunga n'ifunga ry'agateganyo. Ariko ku bikorwa hari abandi bantu 17 n'ubundi bafatanyije kuri ibyo byaha, nabo dosiye byabaye ngombwa ko twiregera hamwe. Mu minsi ishize umuyobozi w'urwego rw'ubushinjacyaha bukuru yaraherutse kubwira itangazamakuru ko dosiye ya Rusesabagina ubushinjacyaha bwifuza kuzasaba urukiko ko yahuzwa n'iya Nsabimana Callixte Sankara wari umuvugizi wa FRN ndetse na Nsengiyumva Heremani wamusimbuye kuri ubwo buyobozi ubwo yaramaze gufatwa n'inzego z'ubutabera z'u Rwanda. Nkusi asobanura ko ibi biri mu mugambi w'ubushinjacyaha. Ntabwo abo ngabo Heremani na Sankara barimo muri 18, ahubwo byo kugira ngo ibyo yavugaga kugira ko izahuzwa mu rukiko, ibyo ngibyo bisabwa mu rukiko. Cyangwa rero bizasabwa urukiko rubyemeze, noneho wenda icyo gihe nibwo icyemezo cyafatwa n'urukiko. Dosiye ya bwana Rusesabagina iregeye urukiko ngo izatangire kuburanishwa mu mizi mu gihe Rusesabagina yarakirimo kujuririra icyemezo yafatiwe n'urukiko rw'ibanze rwo kongerera igihe cy'ifungwa ry'agateganyo. Umuvugizi w'ubushinjacyaha agasobanura ko ibi nabo bizabangamira uregwa. Kuregera ni ikintu kimwe, kuko nicyo dushinzwe nyirago icyo dusabye gufungwa by'agateganyo k'umuntu uregwa, tugira ngo dufate umwanya uhagije wo gutegura dosiye kugira ngo igirwe mu rukiko. Ngira ngo rero ubu ngubu nicyo twakoze, ariko kuba hari ibindi yaregeye mu nkiko ibyo bizasuzumwa n'urukiko, aho twebwe twubahirije amategeko, iminsi 30 yubahirijwe. Ngira ngo rero igisigaye ni uko dutegereza dosiye urukiko rugashyiraho umunsi wo kuyiburanisha nk'uko amategeko abiteganya, ibisigaye bizagenwa n'urukiko. Rusesabagina nabo bareganwa 17 bose bakurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba, gushimuta, gutwika n'ibyaha by'ubwicanyi byakorewe mu murenge wa Nyabimata mu ntara y'Amajyepfo. Twashatse kuvugisha umwunganizi wa bwana Rusesabagina Metse Gatera Gashabana ngo dusobanure niba bazakomeza ikirego bari batanze bajurira icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro gisaba Rusesabagina kongererwa igihe cyo gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Ariko inshuro zose twahamagaye telefone yigendanwa ntiyari ku murongo ngo agire icyo atubwira. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Asumta Kaboyi urakenuye. Reka tuve mu Rwanda twerekeza mu Burundi, neza na neza mu ntara ya Gitega ahavugwa amakenga mu barimu batakorewe rusansuma ruherutse gukorerwa abandi bakozi ba leta. Abo bigisha barimo abahoze mu mirwi itandukanye yacungereye amatora ahitiye muri ico gihugu bavuga ko babwiwe ko batarabwa n'iyo rusansuma kubera ko bataronkejwe amakete y'umushikiranganje w'indero abagena aho bakorera. Ino nkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguwe yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, murayisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana. Abarimu batakorewe rusansuma n'abahora ari abayobozi b'amashuri babogojwe muri ayo mabanga baca barungikwa kwigisha ku mashuri n'ubuyobozi bujejwe indero muri komine ya Gitega. Abandi bafise amakenga yo kubona batakorewe rusansuma n'abahora ari abakozi bo mu migwi y'amatora mu makomine no mu ntara. Uno munsi akazi kabo kakaba karaheze, abo nabo abenshi muri bo bakaba baciye basubirizwa mu mirimo yo kwigisha bahora bakora. Umwe mu bahoze ari abayobozi uno munsi yarungitswe kwigisha avuga ko bababwiye ko batabagira rusansuma kubera ko batararonswa makete nyezina y'ubushikiranganje abemeza abo bakorera. Nahinduye imirimo, nari umudirecteri, uvuye mu directeri cyosaba reflectation hanyuma kagushira handi aho wigisha. Iyo sansuma icitamwo uca wumva rero uti none iyo sansuma nayo kwiro sansa bari ku kazi, twe turi ku kazi, kwezi kuraheze ndiko ndigisha ngaha. Iyo kisasumisha degiteri urabona niba sansuma, chef de service niba sansuma, umugabo wewe yaronse itegeko rivuye muri dese ya son chef amutwara
avuga ati abo banza mubarindiriye natwe turarindiye natwe ntituzi gushika ryari kubera turaronka amakete aturungika iyo tuje gukora bavuga ati banza murindiye. uwo mwigisha akavuga ko bafise amakenga ko bazohava badafatwa nk'abakozi ba leta kuko mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta bavuze ko uwo batazosansuma azoca ava ku rutonde rw'abakozi ba leta. kandi turabona inkuru nyinshi zivuga yuko irusansuma iheze azoca aba kugenzura uko byagenze bakontorore hanyuma abatisasumishije bagaca bahagarika imishahara yabo. kuvuga rero twebwe ntitubona ibyo bahagarara uno munsi canke ejo tuzoba tubaye abandi.